LOVE ndababwire ko James yo side top kamirigo kumirimo nta mikino side top here we go girisha katsinduka ka nyaruka bishapuka zinduka wibuka umwanya wo kugenda ku job wa muri top nabezo igihe cyose buri gado cya kumhanda wa mu gitanda yaje na zinduka shibuka gerageza wiyubaruko kukiga yo masaha yo gutonda kadagwa mu yakurikiza kare kare ubyibuka uti kubwawe baririmba slow yo muri hip hop baririmba slow yo muri hip hop ariko Fabio urafite icemeza yuko ivyo bintu Bface yavyandika ushatse na audio ndayikuvugiriza na audio urayifishe ngaha ndayifise maze kwiyabura ko kigorogoro ahara taratera imbere atazofata imbere nikimenya amenya yarabivuyemo yaravuze ati jewe ngiye kuyiririmbira asebene kabisa sebe Yes, so welcome again to the biggest show in our country, Fabulous. Yeah. Kumengura tinya micro, bro. Big Minder in the future. Hey. Say here we go. Let's go. Now Big Minder in the future. Say here we go. Let's go. No. Umusasa rahumanganye. Ngura tangwe gufoka. Ibana kaba bro. Ngo numwami w'ishamba riri mu Gwaga. Umwe mu Burundi. Niki kintu Fabio vufatira kugira yiyita umwami. Nuko ivyo nshoboye batobishobora. Fabio vashoboye ibi atoshobora abandi batoshobora. Reka ndakwaza ikibazo. Ubaze nakwajije. Birajyanye. Ni kuki namwe iyo muntu umuye mu biganiro ugasanga mwantumiye n'abandi baririmbyi baca basiba baca basiba biramaze gushika Fabio biramaze gushika tukanawe uravyibuka uribuka igihe wadutumira n'abantuze niriwe ndavuga barabonye kandi si rya mbere bishitse no kuyandi radio vyama vyabaye so rero kubw'ivyo nivyerekana yuko edaer ikindi kintu naco niyaza ko uzoshobora indirimbo yanje i master uzoca ndamwemera vraiment uzoca umwemera uno murapere nawe atuye no murapere tuzatuwaye babiri Fabio rap ivuze iki kuri wewe rap novuga yuko no gutondeka amajambo neza mukashira ku mudiho ya no kurapa donc niko ndavyumva no gushira no gufata amajambo meza wowe watoye ari mukashira ku mudiho ya ukashira ku mudiho Fabio tukiringa nyene umwaka uratanguye tuza tugeze mu kwezi kwa kane ejo no mu kwezi kwa gatanu umuce murimo wa hip hop umuce murimo wo kutondeka ayo majambo nyene mubona mu Burundi muri no mwanya bimeze gute ga Fabio novuga yuko mu Burundi ikimbabaza nuko ndiko ndakora je nyene nico kintu kimbabaza kubera ko abandi barakora ni bon mugabo uza gusanga ya hip hop dukeneye si wako barakora uza gusanga ya hip hop vy'ukuri ifise originalité atari yo bariko barakorerwa rero muri ico gihe ucusanga rap itariki iratera imbere cyane gose kubera ko abayikora usanga ari umuntu umwe atarenga narenguke so abandi nabo barakora ico novuga yuko bo bita rap mugabo numvumenga si kintu n'umufana bon juste gars urabizi yuko mwishuye kugira umenye demonstration iyo utaja kwishure nibaza ko ntiwari kuyimenya sivyo iyo umenya gukora ibiharuro ukamenya kwandika ukamenya vyose utagiye mwishure nibaza nta kamaro ko kwirwa kuja mwishure so rero jewe nkora rap kuburyo umuntu wese naho yova hariya w'umufana avuga ati je kugira amenye bijya nigerezo kubanza kwiga ariko hari abandi bakora rap ugasanga n'umufana arayizi donc muri ico gihe rova ni ya rap n'abafana bashoboye umva rero muri ico gihe je sindayita rap no cyambona hip hop ari je ndiko ndayikora je nyene kubwa Fabio buri gukora hip hop wenyene ndiko ndayikora je nyene kandi birambabaza cyane naco gituma uzosanga dutumiye mu kiganiro baca basiba ndakubwira ko vyamase komera ndetse cyane Fabio indirimbo iraje ariko imbere ya vyose Fabio tukiringaho nyene n'abahe barapere batatu wumviriza mu Burundi kana atabahari gamani we no bumviriza gute atabahari uti nta murapere mu Burundi ahari uya nawe uhari kuko nawe ntawe ndabona vraiment yoshobora kurapa ku buryo numva ko abanyagihugu bashoboye kuvuga ati vyukuri
uwo numu rapere ashobora kurimba ibintu twebwe twumva ibinga vyosaba ko twiga ya uza usanga ni vya bindi bararimba ofete ababikora bitirira abarapere n'abantu bakunda hip hop ya n'abantu bakunda hip hop abo bita ba amateur so rero barayikunda tu barayikunda mugabo suko bayikora nkuko tuvyifuza nikime yamenya navuze ati iyi challenge nabahaye indirimbo utarashoye gutangura kuvuza ngaha niyaza ko nibayisubiramwe umurapera zo kwipima kayisubiramwe nukuri aho muri ico gihe azoca yinjira mu rutonde rw'abarapere kandi bari ku rwego rwiza so rero nico ndindiriye rero kuraba yuko yo barahari ndacyari dire kugira sondage ko abantu bamavuga ati nkeka bo wabahari rero turarindiriye turabe abishura kana pana kwishura indirimbo iri munsi yiwanje ya izoba ingana niyi canke basubiremwo bijya nyene twumvirize ko bishobora bamwe mu baririmbyi mu baraperi batari mu gihugu nka Sajwise yamaze kuja muri studio hamwe yoririmba akagira icyo kwishuye uri tayari gusubira muri studio nawe umukosore uzoririmba wese nkumva vyukuri yaririmbye atanegrije nzomwishyura akaririmba ibintu vyo kuyayata navyo nzozishura Fabulous nibihe binavuga ngo nukuyayata ivyo kuyayata ni vya bindi usanga uriko uraririmba Fabulous n'umurapere no plutôt Fabulous n'umunyamwema par exemple Fabulous yaracitse ukuguru Fabulous agenda hinyagaye Fabulous donc ukamvuga uko ntari kuvuga uko ntari rero muri icyo gihe cyane numva karuku yaya tuvuze ngo jewe ngo fise etage fise ibiki atavyugira hanyuma ugacubindirimbira kugira ngo unyishime ko kandi atavyugira cyane vyita kuyaya Fabulous ati barayayata Fabulous ubwo nuri kurarenga imbibaga bro oya sikurenga imbibaga nibaza ko uzobishobora azogenda afata akanya imaje muri studio je nta migere nateye nta mabuye nateye bazogenda hanyuma bipime wumvirize uzobishobora kabisa tuzomukomera amashi mvuga ati mwanangu wabishoboye vraiment umeweza yani twabishoboye ni indirimbo duhaye hari hacigihe uri kuratubwira ivya hip hop turazi Fabulous vision yavuye turazi Fabulous ageze turabona n'ibintu ariko araduha Fabulous Crazy Bright avuze iki kuri wewe Crazy Bright n'umusaza mugabo afise inzigidahera manega iyo uvuze inzigo ushatse kuvuga iki gafaga Fabulous ariko niwe yatanguye kukujana muri studio kandi aragukorera imiziki yashoboye kutuma uba we Fabulous ariko umenye yuko no kugira amenyekane yuko yamenyekanye ya studio kubera jewe ariko imbere yaho ndibuka imbere za mwana w'imuhira harasohotse za afisa amanyama n'izindi oya ntizasohotse imbere bagiye kubera je nakoze bagiye kubera we wakoze yego nibaza ko abantu bose barabizi yuko Fabulous niwe muntu yatanguye gusohora indirimbo abantu bakavuga ati mbe iyo studio ni yahe yaramaze igihe kinini Bright ari karakora hari n'indi muziki yamaze igihe ari karakora mugabo novuga umuntu yamupushinze neza zikaja ku rwego rwiza neza kari jewe ya rero Bright na kintu kimwe wanashima turapfa ariko mugabo novuga inzigo ni kubera ko ako Bright yo kugira inzigo gute ari umuproducteur ari umuririmbyi ga Fabulous ico rero nanje nico nkeneye kumenya kubera sindabitahura ubwo nivyo babiriko biva kuko ko Bright yahora agufise muri management we nawe ukabuta kiriyo nani cyatumye mvayo n'igiki niwe uduha umuco oya sije nikuyeyo neza ko niwe yantaye yagukubise hushu yasige niwe yantaye ndabura iki kimfata ndabura nsigara nk'umwana w'imfuvyi ndigwana ko gushikaho mu nyuma ndonka abandi basaza dufashanya ndakora ijya naco hanze ndakora na video yayo mbonereho nakanya ko gushimira umuntu yitwa DJ4 rero ico gihe Bright sinomenye icyatumyana no munota vyaranyeretse yuko afise izindi objectif mbi kuri jewe kuri no munota sukumwubahuka ariko burya urubaha umuntu mugabo hakagira yaho uvuga ati no aya kubaha ivyubahiro vyinshi rimwe na rimwe hari igihe usanga bisubiza inyuma umuntu ugasanga umuntu murabanye igihe nta kintu special ari karakumarira wacu usanga ashaka yuko umwubaha cyane so kuri ico gihe rero niyaza ko Fabulous kuri no munota ndafise abandi bagenzi ndafise abandi bantu bankuye kure bankuye mbari Dani bro ego arimo kandi ndaramushimira n'abandi ariko
cyane cyane abantu bitanga cyane ba Jado ba Yawa Pro siwe Dani none hariho n'uwitwa Sazmond hariho n'abandi benshi ni liste ndende ngo mwita umwami ngo Afrika yose ni master indirimbo irasohotse ni keke urushaka kuzo yumviriza sigara na muga Fabilove ikintu novuga yuko botegerezwa kumvamwo ahanini si samajambo ahubwo nivyo twakoze bumve yuko abarundi bafise ingabirano nini cyane bareke kumviriza bajya abanyamerika ariko bumviriza abarundi babo barashoboye nabo nyene kubera ko vyukuri ugiye kuraba naragerageje gukora urugamba rukomeye cyane so kugira nshoboye gukora indirimbo zibya zifise ibi amarapa gumye cyangwa akomeye nk'uko naragwanya urugamba rukomeye cyane kuko haraho benshi baguma bagerageza kungwanya ngo izi rap zanje ngo ngo ndazihebe ngo ndirimbe ngiya R&B nivyo bagomba umwenshi ni bandi Fabilove ndazi kutajya umuntu sivuze benshi hariho bamwe kandi intumbero yabo nuko baba bashaka yuko nja ku rwego rw'abandi bakunda bakavuga ati Fabilove niyaguma aririmba uku abandi ntaho bazoca foroye ko aririmba ibintu bisanzwe cyane kugira ngo nibisanzwe nkora ndabiririmba ngira murazizi indirimbo za Nunganzi za Oh My God ndirimba amarap yasanzwe cyane ariko iyo nshatse kuririmba ubuhinga mbashatse kwereka wa mufana yuko hariho itandukaniro ry'umufana n'umuririmbyi tukirigaho nyene waravuze abaririmbyi Fabilove ni twari tumenyereye aririmba akavuga abaririmbyi ariko waradomye ku rutoki karuto harudomura ku rutoki vyageze gute gurutangure kuri Native nango nibiki ivyo navyo Native no muririmbyi aririmba neza na Prizi n'abantu baririmba neza so wambajije Native wabavugiye rimo na Prizi na baririmbyi bafise style igomba gusa ariko novuga yuko bafise style imeze nk'iryamye ariko sino bibahora ni style yabo so nayivuze rero ukwiri rero nta kintu cyo kubesha kirimo cyo kubinjirira cyarimo ariko ni style nziza mugabe imeze nk'iryamye so uramaze kumva abantu bavuga ngo ingwatira mubiri ama slow none gashaho buze ingwatira mubiri ama slow tuvugere ko tuba dututse bajya abantu bazikora tuba tuvuze uko ziri uti kubwawe baririmba slow yo muri hip hop baririmba slow yo muri hip hop Wadu ibintu biri slowly ni nk'uko kwa Kiriku navuze ati aririmba rap z'inzoya niyaza ko vraiment tureke kubeshanya tureke gushira hariya Kiriku n'umurapera kiri mutoyi cyane afite ijwi ritoyi aririmba nk'umwana niyaza ko ataririmba nk'abantu bakuze aririmba nk'umwana rende yaza ngaha ntacyo nabeshe barapera nawe nyine n'umushiramo uya ntabwo baraba barapere kubera ntavyo barakora biri ku rwego nyine twifuza ariko Fabilove ubwo rwego mwifuza n'ugwahe urwego twifuza no urwego rwo gukora hip hop vraiment icyambere nambere ugakora beat ya hip hop icyambere nambere kwanza ubanza ukora beat ya hip hop hanyuma uririmbe rap tuvuga ati watwemeje aho rero muri abo bose navuze nta numwe arakora ico kintu turi ngaho nyene munyumucu ja kuwa wita dogo ari B-Face ni B-Face nyene naranavuze n'izina giye Boniface ngo Boniface ubona uko yamagaruka mu ndirimbo zawe nawe umuhora ikigaga Fabilove urya icyo ndamuhora nuko agomba kwita imbere y'abo bandi abo bandi navuze akagomba kugira yuko umenga arasumba abo bandi navuze so ntaraje imbere arico kimwe n'abo bandi navuze ntashowe kwishonora mu bandi ari kumwe nabo ni fresh ni bapoho nyine ko nabavuze bose ntiyishonore ngo hari ukuntu kuko iyo aba yari yamaze kwishonora muri bo akaja mu Rwanda hajya mu Rwanda bajya barapere ntibari kumusuzugura ngo bareke kumwishyura kuko barabonye nta impact nime rap yiwe ni rap novuga yuko ugiye na hariya mu aha Nigeria heruka plutôt muri Kenya kurungikayo indirimbo ariko narumvise n'amaudio arungika ngo ibana ngo ma brother ngo fata ngo gende ngo ufashe ngo ubwire bajya abantu ngo uzurandika muri comment uraba ukuntu ngo bajya abantu n'ukuri ngo bonyishura sasa bakwishure uriko bisaba abafana bo mu Burundi sasa bitendekaje ariko Fabio urafite icemeza yuko ivyo bintu B-Face yavyandika ushatse na audio ndayikuvugiriza na audio urayifise ngaha ndayifise mukanye cyo inyumvishe kubwawe uti B-Face rizisabira
ico musanzwe kwisabira muri music hari gihe usanga rimwe na rimwe ari vyiza ariko rimwe na rimwe novuga yuko kuguma wisabira umwanya wose navyo si vyiza kandi ikindi kintu naco kora utravaye hanyuma bazokwishura bumvise nyene waba kubise nkuko ushobora gusohora indirimbo abantu bakavuga ati man umupire kweri yagukubise kweri akumva ko kamwinjiye wallahi usanuka yakwishuye kandi usanuka kuko icyame nambere atangura kumva concurrence hajya nyene hoza ranturu yiwe tangwa kumva abantu batangwa kumukritika ati ishura twumve urumva so ariko bumvise ari vy'uburofa ntashaka kumubwira ivyo kuko bata vy'uburofa ntumwishura iyo pumba so rero muri ico gihe niyaza ko no kuraba rero tureke kuguma dusohora ibintu bitameze neza tumaze twitunganye kwaza tuve nga mu Burundi turi ku rwego rwiza ico renkeneye apana yuko azarava mu bandi yishonora mu bandi kandi jewe ndamufata cyo kimwe nabo bandi navutse wo mufata cyo kimwe nabandi wavuze Bface yavuze ati ni best rapper mu Burundi no mu Rwanda yavuze ati ni best rapper muri Kenya nawe ubu wise best rapper muri kontina yose muri Afrika ubwo sikakanu nyene kamwe na Bface umwanya wose umenga muri ko muri higanwa umweretse ko umurengeye oya jewe sinabivuze mu majambo navyerekanye mu buhinga nibaza ko ivyo biratandukanye kandi biratandukanye cyane so wewe yaravyise kandi arakunda kuvyiyita ariho n'ayandi mazina yita mugabo muri ico gihe nibaza ko aba wewe ariko aravyita mu majambo mugabo iyo vyerekanye mu bikorwa navyo biba ari vyiza cyane ariko aramaze kubiririmba mu ndirimbo yabirimbye mu ndirimbo ariko ugiye kumviriza iyo ndirimbo uramaze kwisangana abantu bangaye kweri muri katibe natsatsale ni Fabio vache kukuvuda South ni Fabio tubona yuko muri ro mwanya yiyumva kwari yiyumva hari yiyumva icari nahubwo barindira ivyo mu nyuma navyo ireka tube turagira gusa ati ni intango ariko siherezo ubwo nitwovuga ko Fabio vaze muri yanzira nyene wahora uvuga ko Bface acamwe ya beef Bface yayiciyemo kubera jewe nyaza ko je naramutanguri yagiye bone watanguye beef si beef ni ibintu umuntu avuga ko ari challenge so indirimbo umwana w'imuhira kuduga n'izindi zamagonde zande we agiye kubikora ubuvuba so ariko dusha turaba wiganye ubundi ninde none ati ninde bihora bishika aba barapero wavuze iyo muhuye mukaramukanya mukaganira nabagenzi cyane gose ariko umugenzi nibisigura gutavuga defo yiwe uti ntanzigo birimo kuko nanje nibanyishyura bakantuka bazovuge guys niwe washaka kunyishura jewe Fabio ni mwashaka kunyishura nuzo ufate ngo uririmbe kijamajama no ntundegeze kuko jewe undegeje je sindakuregeze so ni challenge kandi tuzobitahurana kuko ni hip hop nyene navyo kugwana birimo kandi ugiye kuraba rappers ingene bameze ntibigera bagwana mugabo yindi midiho uzokumva ngo baragwanye mugabo twebwe turabizinanyemo nuko nyene ni challenge sinovuga ngo ntanzigo biba birimwo kuko umuntu muririmbiye arababara ariko nawe yagiye muri studio akimara gashavu bihereraho uti baje muri studio raho bihereraho kuko ntanga umunazanye nta mabuye nazanye Fabio mbegare ko yisabira ikigongo kubera ivy'ingumu nibabishaka navyo tuzobijamo mugasi ivyo nipfuza kuko jewe navyo nyene uri tayari nzowandiko ndivuna cyo sinzogwana nzowandiko ndivuna Kingorongoro nango aririmba slam ivyo navyo ngo bice gutega Fabio gamani hariho kurapa hariho no kuvuga amazina hariho kuvuga ibintu nyene urumva just bikajana na beat nyene mugabo kuva nyene ko umuntu akaravuga amazina igihe murimba na twimare niko wabibonye canke naho wabibonye guhera kera igihe turimba na twimare yari yagerageje kwiforsa kiya kintu kandi arakimushimiye mugiye yabandanya kumbure yote vyagatera imbere mugabo yari forceje mugaba bigira umunsi umwe gusa kumbure ko yoba yabigize kuba twari ku ati yotevye agatera imbere wamaze kwiyebura ko Kigorogoro aha ataratera imbere atazofata imbere n'ikimenyamenya yarabivuyemo yaravuze ati jewe ngiye kuyiririmbira asebene kabisa urajuzanye mazina menshi Fabio uno muriro wakije ubwo ntuzova usanga ugoye kuzimya ga Fabio nibaza ko ahubwo bobo nibo
niyaza ko bizogora kugira ngo bashobore kuvuga ati Fabilove tumwishure kuko icyambere na mbere critere kugira unyishure utegezwa kwanza kwibaza amajambo noba nakoresheje we kuzoba uvuga yasumbayo utambeshye kandi amica kabiri naco critere ya kabiri gukora beat ikaze kusumba iyo je nakoze critere ya gatatu mbe uza kuririmba style imeze gute ku buryo uza kundomina flow imeze gute ku buryo uza kundomina aho rero izo critere kugira uzikwize sanga ari ingorane ya problem Fabilove cyababwira n'amakritere bagirirako nizo zitatu asigaye kurondera abajure nabo byamaze gukomera Fabilove in the house in the building man byamaze gufata inzira Fabilove Kamirigano twagiye twese Kamirigano hand against two yo rap master yeah kuje ku majob ku kazi wa muri top sukuvuga gusabanya akazi navuze kuja ku mirimo kare haba nabo bagenda ku mashuri n'abagoye zinduke muganga z'abavura aba mu mirimo yose mu bikorwa byose ndababwire no kuzinduka kwanyu bande zinduka mandi badabagwani yaba mudami ya msto abagabo n'abagore ni muzinduke mukore abakobwa n'imisore go LOVE ndababwire ko James yo side top kamirigo ku mirimo nta mikino side top here we go girisha kazinduka ka nyaruka bishapuka zinduka wibuka umwanya wo kugenda ku job wa muri top nabeso igihe cyose buri gato cya ku muhanda ba mu gitanda yacu na zinduka shibuka gerageza wiyubaruka kukiga yo masaha yo gutonda kada wa yakurikiza kare bukibuka kuzinduka kugira mu kazi wa kamiri ndakugiye no gutonda cyane igice kizira wa munyakazi gutonda saa 2 ndakubwira gutonda kari gitondo mu gitondo bugabanya gukunda uburiri said go love ku mikoko kuri flow turiko dufoka turi babiri Fabilove kwa kuri ahali murashobora kutwakura kuri 75 658 18 vyamaze gufata inzira umunyonyombere ku murango ajya kuromalo ade kuromalo bite Christian na Katia Mutanga kabisa kuko Mutanga iki papa amahoro Mutanga amahoro nta n'amahonda yo bose babivanga ndamukiriza Kamilove Fabilove Christian umeze neza ego turashimira Imana mane nawe nari ndashima okay ego cyambere ni kugutera intege urakoze cyane biti imeze neza ego amani indirimbo nyene yanditse fresh thank you ikibazo ni kimwe Daga Fabilove yaravuze yuko ari umurapere akomeye nga mu Burundi no muri East Africa yose no muri Africa okay muri Africa hari igitaramo yako amaze gukora muri Africa icyo ni kibazo cyambere cyambere naza kunyishana nimva ku murongo okay reka kibico ntacyo aho ni bon urakoze cyane nibaza urashobora gukora n'ibiteramo wanashima 20 muri Afrika mu gukaba udashoboye ntihaza gukora igiteramo hamwe no kuririmba ibintu bitandukanye so ahubwo yafuma avuga ati mbere amaze kumva abandi banyafrika ngene baririmba naza aho niho cyari kugira mugabo sino nibaza ko ico vuga yuko abukomeye kwisi cyahi muri Afrika yaza ko mbe Eminem kari umuraperi wa mbere kwisi aramaze kuza mu Burundi aramaze gukora show ngaha muri Afrika mbe kubera ki tumwemera kana tarakora show muri Afrika so rero Fabilove numuraperi wa mbere bivanye n'ingene aririmba canke bivanye n'ingene yiyumva kandi suvuga ngo ndiko ndiyemera cyane ndiko ndagira gute kuko abarundi ni vya bindi donc badashaka guteza imbere umurundi wabo kwemera yuko dufise impano just Fabilove ni ke kintu ubona ko cyari gikwiye ko tuvuga ngaha muri kino kiganiro tutova ngaha tutavuze vyose wabivuze ivyo nari nkeneye wabivuze kiretse gusa kubashimira Radio Colombe hanyuma babandanye kandi bagira subscribe abatarabikora kuri channel yanje ya Fabilove Vacation Boy